nukuri kwa Mungu ndashima Imana kuko jewe aka kantu urabona gaciye karakuryohera hari ikintu wibutse nciye nibuka kubera kare je narabona abana bo mw'ibarabara barafata abana b'abakobwa bakabirukako mugabo je ko nari ifise esprit yo gusenga abavyeyi bari baranyigishije gusenga kandi nariga ivyo byose nabona ko atana kimwe bishobora kunshikana ko muri ubu buzima ndimwe bwo mw'ibarabara narihanganye ibintu nakora n'ukuri ivyo bintu ntavyo nigeze nkora nubwo busuma banyagirije narabukora kubera ndabe ingene nofungura mugabo siniba ngo niba umuntu w'abandi nararaba nk'akantu aracamwo ugapapura nyene hanyuma rikaba rirarenze nararaba nk'akantu kuba gahagaze ahantu kereke pare muri orge ngaca ndakikorako ngaca ngenda ngaca ndakagurisha ngaca atawe ngiriye n'abatawe nambuye n'ukuri ako kantu kari mw'ibarabara kiyerereza burya aho duhuriye n'uyu zevyo ambwira ngo yari afise ubumuga ntabwo nigeze menya neza ko amugaye yari yambaye proteze wewe waruzi ko afise amaguru akwiye y'amaguru wadihaye nk'uyose ntibashobora kutumenya byaramutangaje nawe aho si yazara kuganiriza mwicaye murindiriye je nabona agafashanyo waruzi ati ni umuntu muzima ameze fresh afise amaguru akomeye amanda ba muri ubwo buzima murundi Yves nta byizigiro yari afise Yves 2004 na 2005 yari yarataye ibyizigiro Yves turayaga mugabo ndamwereka ko areme igihambaye no mutwe ndamaza none Yves we hari umutwe baguciye wapi hari ukuboko baguciye wapi baguciye amaguru ndamwereka rero ko ibihe biri imbere bizogenda neza Yves rero twarabandanije duhura nanje nkagenda ku bw'amashure ndagenda kwiga mu nyuma aho ngarukiye turasubira rero turagumana hafi Yves ntiyigeze ava muri ville ngo aje kure aje rugura aje yagumye muri ville naje musanga hahandi namusize aho hari muri 2010 turabandanya 2011 ndamuha ama proteze aca uwa mbere yambaye proteze nko hariho proteze abandi bazambara bazambaye tugizwe kubigisha kandi gusubira gutambuka tukabagira ico bita maessage Yves nta maessage yagize twazanye ama proteze arapacikamo arashira marambara Yves ataranyaruka Yese nuko reka turamutse cyane abakunzi ba Patrick Ngoga Foundation abakunzi ba Edison TV show mwamaze kubona ko turahantu tugiye kuraba umupapa umwe yitwa Yves neza hano turi ni mu Maramvya ubona ko muri yahangiro canke muri za nshingano twihaye zo kuba hafi abatishoboye na cyane mu gihe bibaye ngombwa benshi baduhamagara kuri telefone abandi harabo tuba twahuye tugategwa n'impube mugabo Patrick Ngoga Foundation akavuga tuko bigenda kose ntawo gusiga inyuma Patrick umeze neza na mahoro mwaramutse neza ni kwa kundi nyene tugera turiterera inkuru yo turiko turafata urugendo twerekeza aho tuba tugiye na cyane gutanga n'imbaraga kinga gutanga nimba ari ubufasha kanaka cyangwa ikiniki rero kano kanya turi mu Maramvya tugenzwa n'amakuru uyu munsi naho no munsi tugenzwa no kuraba habona Imana Yves nkuko mubizi twamuhaye ama proteze rero turashitse kumuhana kugira turabe ikindi twomufasha yobakeneye ko umuntu proteze ntuco kumuheba foke urondera ikindi wamufasha mfise amakuru yuko iyi famiye wayibaye hafi mu gihe bari mu bibazo bitoroshe mu bitaro ndetse n'iri kinga n'ibindi bitandukanye kuko bitubwira none na kino gihe n'abasanze no muhira munashobora kwibaza ati ni gwa rukundo rwo kuvuga ati haraho nahere hari naho nshaka gushikana bano bantu bimeze gute ego urabona hari nk'umuntu muyaga ugasanga yarihebuye ku by'ubuzima ariko iyo abandanya kubona umuha ibyizigiro
abandanya arema muri we ukamuremesha ukamwereka ko muri kumwe hajya biramu hariho ikintu yumva cy'akanyamuneza muri we. Hari ikibazo ntasiga inyuma misi yose turi kumwe dufatanye urugendo nk'uru buherutse twaragiye kwa Nepo uherutse twajanye Yvonne uherutse twagize iki n'ibintu birebire byinshi umaze gukora uru rukundo rutagabanuka ahubwo ruguma kwiyongera rusunikwa n'ikipati. Uru rukundo ni Imana kandi benshi Imana yampaye uru rukundo ko kuri iyi si turakwiye gufashanya icyo ushoboye ugafasha mugenzi wawe icyo adashoboye burya hari impamvu Imana iba yaraduhuje n'aba bantu batishoboye kugira tubafashe icyo dushoboye. Nuko bisanzwe bimeze ndabona twamaze gushika kwa Yves umufasoni wiwe n'abana ubona ko inzu yiwe iriko ama plaques solaire hejuru ruhande yawe urabona ko agakaju avaza kuzimana agakaju hajya hanze urabona ko bimeze neza. Reka tugire gutya cyane tugende kuganira nawe twumve byahava tubwira mu kanya bijanye n'ubuzima bwiwe bijanye no kuntu abayeho. Patrick turi kumwe behind camera turi kumwe nuno mugabo nawe so wundi yitwa Ali. Rero kano kana twamaze gushika kwa Yves ndabona umufasoni wiwe hano mumeze neza murakomeye twabatembereye karibu na hariho tukaju hano ngira muhava mutu soromera kamwe ntacyo turabakirira yego. Tondira mutama Yves none kano kanya mwamaze kuba umwe tubonye nawe tuba twamubonye mugabo ndabona ibintu bimeze neza. Rero turi kumwe n'abashitsi gusa abandi babona Patrick ngoga ngaha amahoro neza amahoro murakomeye yego namahoro n'umutware arakomeye reka atwerekeze kwa mutama Yves anako yes mutama Yves papa Yves last man Muradua aga ni sawa Ibra sama bite salama weze neza tabatembereye je nakumeze neza abashitsi biteka nange murabiteka ego sinzi cyane nimba to kwicarira hanze twicarire nganye ni sawa je shaka kwegera Yves cyane gose yagire twiganirire cyane gose kabisa. Ego ona hari akantu kabami kajya naragerageje kukazana kugira akazi kararyohera abana iyo bakabonye bacamba bati bajya ni bande cyane bati ni basogokuru kera. Ibumeze neza ndashima Imana ndashima uhoraho kandi ndanezerewe kubona muje kungendera ngaha muri akarere. Murabona ko ari kure mwitanze kabisa mbe igitoro kiracaboneka kibashikana ino bigenda kose umuntu agiye kuraba Yves batuza n'amaguru ndanezerewe cyane. Yes Yves ni Edison ndayahoze ni Patrick Ngoga muramenyeranye hama uri kuri kamera za Patrick Ngoga Foundation uramubona nyo no mugabo bafatikanije na umuyobozi wacu wanyu kabisa yego fatikanije na umuyobozi wacu aserukira abantu bagendana ubumuga kandi turamushimira ku bikorwa yama yakoze. Benshi muri bo benshi mu bo dora twirukira nibahora badukorera nk'ivyo ahora dukorera umuyobozi wacu Ngoga turamusabira Imana imukomeze kabisa mu migambi yiwe afise. Na cyane naje mfise ibibazo bitari bike na cyane cyakubaza wewe d'abord nabonye usanzwe n'umurastaman uravyishura kandi bizagenda neza ufaswe nawe nyenda ndabona n'umurasta woman ibintu byose bimeze neza. Gato imbere yuko na cyane twinjira mu idonido ry'ikiganiro ni Yves abantu bifuza kumenya uwari haruhande yaho ni Yves abantu bifuza kumenya iski kugira ngo Amerikuno byaturutse kuki no kugira ngo isi imenya ati quand même mu Burundi bimeze uku nejo niyo hogira ugira icagize gucafashije Yves cyane cyafashije umufashe musanze famille Yves amenya ati undamufashije namumenye byaturutse havyagiye kumenya histoire ya bwana Yves. Murakoze cyane je nitwa Yves nitwabona Imana Yves mugabo iryo niryo bampaye umupadiri yari yitwa Père Charles wo kuri Monsio. Mu bisanzwe izina ryanje nitwa Arzavani Simba. Ego
bo mu bisanzwe jewe mfise imyaka 26 hafi n'umunani gutyo si kubera igihe imyaka 26 28 nirenga kumengo urayirenze ndayirenza sindabizi nta muntu yovuga iyi myaka yiwe yose arafise ikintu arafise akantu yisigariza muri makera ari akantu uduhishije ku ruhande yego murabona ko nkuze okay hanyuma amaje rero nkaba naravukiye mu Cibitoki ca Bujumbura bo nari mfise mama nari mfise papa nari mfise bashiki bacu mugabo bose muri iki gihe nabo mfite Imana yarabatwaye Imana yarabasubije aho irabiyegereza gato nyananje kumbure zobanja kubaraba bo nariga kuri layike mu Ngagara hama turagira ibibazo mama hari abantu b'abakinzi kumutakura mu Cibitoke aho twaba bari bafise amajaru kubera mushiki wanje niwe wa mbere yatanguye gukundana n'umuzungu mu Cibitoke baragira amajaru umuzungu aratuguriye amaparcera yarakizimbutse bamaze kugira amajaru rero mama baca baramukorerako niko bisigaye bivugwa byo muri iki gihe aca yitaba Imana amaze kwitaba Imana hama papa wacu nawe yakora mu ikambi yari umumekanisye hama papa nawe rimwe na rimwe ntiyataye muhira twari tumeze nk'imfuvyi yari afise abandi bagore yatahako ubuzima bwacu buca buba nabi tumaze kubura mama bashiki banje bose barasanzara baja kuregwa n'abandi hama rero inzu kubera haci haza intambara yo muri 94 ibintu bica birayangara cafata ingingo yo kuja mw'ibarabara yego ubu ni jewe Yves naja mw'ibarabara bivanye n'ubuzima butoroshe mwariko muracamwo ico gihe wari ufise amaguru vyari bimeze gute kugira ngo ugeraho mera kono byagenze gute uko vyagenze nari mfise amaguru mugabo maze kubura abantu bandihira minervare nkabura ingene mfungura naciye mfata decision yo kuja mw'ibarabara mw'ibarabara rero maze kuhashika mu 2000 mu 1999 niho rero naciye mba mw'ibarabara ndakurira mw'ibarabara maze gukurira mw'ibarabara cangira ingorane rero campura n'abantu akaza bakatwiruka ko ninjoro ahantu twaryama kuri Place l'Indépendance muri centre ville bo urumva kuko twese nitwari tuje mu buzima twari dufite ikintu catumye duhunga bamwe rero je kubera nadandaza utuntu twudushashe muri ville nkaronka utwo mfungura hama mu nyuma rero niho naciye mbona abantu baza baradufata bahama bahatangura rero babafashe bababwira ko babatwaye kubera iki badufashe batubwira ko badutwaye kubera turabana bo mw'ibarabara atakosa mwakoze canke baba bafatanye nk'ibintu kurazi abana bo mw'ibarabara hari ukuntu babafata ukundi babaha iyindi shusho bavuga ati kwiba kugira gutegera abantu bakabagirira nabi mw'uwo mwanya babaye uko nyene barabajana bababwira ko babazigiye urumva nivyo nyene bari baje batubwira yuko turabasuma tudakeneye kuba ngaha muri iri barabara dukwiye gusubira za muhiri wacu mbona ko rero guca dukubitwa bamwe turakubitwa twagirizwa ngo turiba hamare twara abana benshi mbona uko rero jewe ndafatwa ndakubitwa banyagiriza yuko no baratwaye amahera 100 ngo nabitwaye umuntu nanje uyo muntu nanuwonzi aho hari mu 1990 na kangahe hari mu 2000 mu 2002 urumva rero niho naciye izo ngorane kuva muri 99 nta ngorane nari mfise narabaye nabaho neza nararonka ico mfungura nta muntu numwe natwara utwiwe nararondera nkadandaza amashashe ndonse utwo mfungura nkafungura urumva rero naguye mu mporero yabo bantu ndasinzikarizwa ubuzima maze gusinzikarizwa ubuzima nuko kuko ndabura abamfasha amaca hari abagira neza bo kuri mo ico gihe kuko nanje naciye ndonka abantu b'abagenzi babana twabana mw'ibarabara baca bantwara kuri Mosyo bamaze kunshikanayo baca bararaba banshira muri Mosyo ndamarayo iminsi babona ngena amaguru atanguye kubora niho bace bantwara kwa muganga
baca banshira kwa muganga hama umunsi yo zirandihira ibitaro buke buke ingingo yo guca amaguru bace bafata ingingo yo guca amaguru aya maguru n'umudoktere yitwa Dr Simba akorera mu Buyenzi niwe yobazi histoire yanje yose hama nawe yankurikiranye nawe yansabye ati nashobora kunca amaguru atabonye famille yanje hama rero jewe cyo je nta famille mfise namba ubona yuko nokira urashobora kunca ayo maguru kugira nanje nkire impwemu z'abazima mu nyuma baraguciye amaguru ubuzima burakomeje numva nshaka kumenya byavuye bigenda gute kugira ngo wemegwe n'uwo musanzwe mubana nashatse kuvuga ko urazi ko kenshi muri mu bibazo nk'ibi hari gihe we abucaguye canke aburonde sirutabigeme kugira ngo bakurwawe bitoroha ubuzima bwakomeje gute bwana nukuri kwa Mungu ndashima Imana kuko jewe aka kandi naho gaciye kana kuryohera ari ikintu wibutse nce nibuka kubera kare je narabona abana bo mw'ibarabara barafata abana b'abakobwa bakabirukako mugabo je ko nari ifise esprit yo gusenga abavyeyi bari baranyigishije gusenga kandi nariga ivyo byose nabona ko atana kimwe bishora kunshikana ko muri ubu buzima ndimwe bwo mw'ibarabara narihanganye ibintu nakora n'ukuri ivyo bintu ntavyo nigeze nkora nubwo busuma banyagirije narabukora kubera ndabe ingene nofungura mugabo siniba ngo niba umuntu w'abandi nararaba nk'akantu aracamwo ugapapura nyene hanyuma rikaba rirarenze nararaba nk'akantu ko bagahagaze hanu kereke pare muri orge ngaca ndakikorako ngaca ngenda ngaca ndakagurisha ngaca atawe ngiriye n'abatawe nambuye n'ukuri ako kantu kari mw'ibarabara kiyerereza niki kintu wicuza mu byo wakoze ukiri mw'ibarabara uvuga ati ibi narabikoze mukabimana imbabari ibintu nicuza nkiri mw'ibarabara nuko guna narakunda kugwana nari mfise ishavu nutwo tuntu natwara hama inyuma y'ivyo narakunda kunywa n'agatabi yego ivyo byose warabihevye none ivyo byose narabihevye Imana yaramfashije kuko ibitabi nanywa ku munsi vyarenga vyatuma vyagaburira nk'abantu batatu somasiyo yavyo wari itabi ringana gute nanywa ku munsi pake y'itabi nkanywa n'itabi rikaze akamogi ntikajamwe ngo bakita akagongo k'imamba akamogi umuntu yarakakoza kugira ronke itiro muri rirya barabara n'imibu kubera ko bafise inkuru nyinshi akagongo k'imamba iyo kanyoye tumera gute naca nimba n'imibu ntiyasubira kandi kunjya n'ikintu wagitwaye cy'umuntu ntiwamenya ko wagitwaye oya naca nja kwiryamira ama abapolisi nkaza mbona bari hejuru yacu batubaza ati abatwaye ibintu ibi wowe gutera madame mukadava tubuganiriza nawe yego madami twahuriye muri solidarite mu bushikiranganje yaragiye gusega nanje nkuko moranja gusa ugiye gusega nyene seke nguri tanguye kuryoha mwahuriye kumugira neza twahuriye kumugira neza hariya mu bushikiranganje bwo gushigikirana no gufatana kubera bica bigenda gute kubera je nari ngiye kurondera udafise icyo ufungura waragira ingorane mugabo je nagenda afise nk'ibihumbi 10 nkaca mvuga ati hari batamaye inyishu canja kwikora kuri ibihumbi 10 fise rero niho nace mpura n'uyu mudami yitwa mw'ibarabara Janine mw'ibarabara Janine afise agasashe nawe ufise agasashe mugiye guteka kuduharagiye n'umuceri hanyuma aba rero baca badutondeka hamwe ku murongo umwe twicaranye tanangura ndamubara ati none urafise ibibazo tangura kumurabagize acambaza nawe ati nawe urafise ibibazo kumenga wewe mubaza kwakirwa nurimo wambaye uziko hari kuri kamera nawe yacyakire ikindi kiganiro yatwenze yawereye hanyuma acambwira ati ebana nubu mbone na jewe umbona ndakenye kandi
mu nyuma hama caca turarindira barahamagara uwa mbere mwatanguye inkuru twatanguye inkuru aca ndamubwira ati none wewe nako jewe nifuza umuntu twobana nta kuntu wonyemerera nkaza tukibanira ngo bona jewe nyemera n'imyaka mfise arujya mudami mpawe n'Imana Janine ati nukuri je naragerageje ngira ngo Imana yanyeretse wewe ningene ndakuyagishije burya nta mukobwa je tura tuyaga canke abamama tuyaga nyemerera jewe umbwira ahantu uba aho wari kimuga nari kimuga nari nambaye amaproteze nyakubahwa umuyobozi wacu mwiza Ngoga Patrick yari yampaye urumva rero ndamusaba adresse arayimpa cambwira ati je mba mu Maramvya aho mu Maramvya mba ndi mu ruzu bampaye n'abana mfise abana 4 none namuzokwemera ukaza kundaba umenye ko mfise abana 4 ati je nukuri ivyo abana nta ngorane abana nabimana yaguhaye kandi na jewe nifuza abana sawa baratwakira bamuhereza karesi mama tuzogaruka kuza gutora inyishu tugwereza ivyo biharage nubwo burangeti nuko nanje ndashikirwa ndagenda ndababwira jewe nanje bampa karesi bambwira uzoza kuraba inyishu bampaye isango nk'iyo mudamu Janine bari bamuhaye nsanga rero umunsi tuzogarukirako n'umunsi umwe nuko rero Imana icibikora uko acarataha nanjewe ca ndafata akayira kuko naba kuri Meridien nari mfise agakioske nadandaza udufana nadandaza utuntu tw'udusuguti nadandaza utuntu nyine dushobora kumfasha ko nari naronse umuntu amfasha yego mu nyuma mwongira murahura mu nyuma turongera turahura hari muri 2005 itariki 4 z'ukwezi kwa gatanu isaha 5 zo ku murango duhuye afise akajeto nande afise akajeto yego n'abandi nyene bari benshi turashika naza kubinyisha no munsi yego ya madame ko tuzobana nuko rero tuca turashika baca tubwira ati yego bamwe bafise amatike bari hehe turaduza amaboko baca baduhereza rero kilometrage ngo muve ngaha mu bushikiranganje muje hari inyuma kwa Sioni niyo hari depo y'ivyo kurya vyo muri Solidarité urabona kuva muri centre ville kugenda hari inyuma kwa Sioni hariya niyo hari depo y'ivyo vyo kurya vyo muri Solidarité madami mpawe n'Imana Janine acabura ngenagenda camfata 200 ndamuhereza ndabati wegenda hariya je ndafasha agakinga kanje ndakanyonze ndabashika ndabasanga hariya dushitse aho baduhera ivyo vyo kurya akajeto kandi ndagatanga batanguye kuri jewe kubera ari jewe umenga bari babonye yuko fisi ibibazo yego nari fisi ibibazo yego je ndavyemanga kabisa hama muraturi ibiharage mama Kevin hama rero tumaze gushika baraduje bampereza ibiro 200 vy'umuceri ibiro 200 vy'ibiharage bampereza n'uburangeti na madame n'uyo madame nyene Janine baramuha cavuga ati rero jewe ibimwe nakubaza bimeze gute bamaze kuduha ivyo vyo kurya hasigaye ko dutaha tuja ahantu hamwe turicara turaganira ndamubaza ko yafunguye ambwira ati sindafungura keya hakiri kare kubera nari naravyifuje Bo amaze kumbwira narafungura cha turiramplasa. Tumaze kwiramplasa turagenda turarondera dufungura. Deje gufungura. Hama rero ikiganiro caca cambwira ati urazoza kwa Mungu uzoze kundamutsa mu Maramvya. Hama
nanje cyane bati jewe nzoza nicemeza yuko nza tora nibi biharage bampaye utwari abana stoke baguhaye yose je nacenze ngumana uburangeti namuhaye ibiro 20 vy'ibiharage n'ivy'umuceri kubera murire y'abana ntarabona baguhaye stoke muri solidarite yego stoke uciteranya niya mama yake nga yego aterujana vyose bisigaje nikenereye urukundo vraiment kubera je na iyo nari bitwara nari kubigurisha nta yindi proposition nari mfise kuko je najya mu restaurant kenshi yego nanyemerera ko twikundanira yego tori ibi byo kurya bitahana amaze kubitahana kwa Mungu ca ndashogomanga buke buke ca ndazi no mu maravya kuri ke naje nziriyeko oya sinaje nziriyeko naraje kuramukanya abana barambura ngo mama ngo uyu muntu uzanye nuwaheye jati uyu nuje kubaramutsa kandi arabakunda yari yambwiye ko azoza kubaramutsa ntiyadudurira ko acarabika kabanga hama rero ndabaramutsa cambona burije bumaze kwira mwijoro nka 6:30 hama madama acambwira ati nta ngorane tuyirarire turagusasira uryame yego haje cavuga ati nuko bimeze tisha je nari narabaye mw'ibarabara igihe kirekire kazima ndose ahantu ubu nzora nja gusomba hariya muri ville nzanino imana kirabinkundira ca ndarara oya siraraye kandi nagumye mvuga ati hariya mbanza gusanga babomoye imana casanga yakinze uyu munsi cana bukeye ca ndataha twamaze kuvugana neza hamwe azora nkumbura ca ndataha ndagarumbo ca ati je nzogaruka akirimiro yanje ya telefone uzorunterefone uyu ufise ikibazo yega ca none ko ata telefone mfise nzogutora gute ati je uzocishe ku wundi muntu kubera umwana aragoronka telefone azorumbwira ivyo ukeneye nzo arukuza gufata inshingano z'urugo z'urugo cyane kabisa ye baba we byarakomeye urumva ndabura amahoro abakobwa twabahora baza kunshorera bambaza ati nuraronka umugore mubana kumfise ibintu ndati oyaha nuko rero twafatanye na madame tumaze gufatana na madame uko nyene niyo naciye mfata yacambwira ati genda uzana ibintu byawe uve muri iryo barabara uzimuhira turere abana nkusasire hama uzorumfasha nanje ndawego nanje bati nukuri imana niyi abati ndaje no kurica ndagenda ndazana utuntu twanje ati none ko baduhaye indaro nibaza babibona nabi bugabo rero mu nyuma yaho uwamuhaye indaro yaciye abibona nabi acavuga ati uyu ko aje ivyo byose baje kunyaga iparcela yanje aca ba obligation yo kubwira madame mpawe n'Imana Janine ngo muraraba mumvire mu nzu tanda bati none madame ko batwirukanye kubera nje ngaha bigenda gute reka nitekerera utuntu twanje nisubirire hariya we uburamara umwanya jewe ibizokenegwa uzorumbwira adaba caraja ngaho aravyiyumvira baza n'abana ati oya tujya muno twamukunze mubwire vrema yihangane turabe ingene tubikora ari kumubisa mwene inzu tumubise turondera akazu gatonya twipangire tumuha amahoro candavuga ati ivyo uravyiyumviriye we ubura ahantu woba kubera jewe je cabati oya nukuri kwa Mungu cabati jewe akiri 50 nari mvise amahera cyakira ya mahera rondera sigarura rondera inzu je nigiriye hamwe nahora mba niwayironka uzogaruka uzombwira namusigira amahera nyakubahwa madamu ama acara rondera inzu amaze kurondera inzu yapangiye umusodaraho aca tupangira inzu tuca turiha 25000 ku kwezi tuca turiha avance y'amezi 2 urumva je ivyo byose siho narindi nari muri ville uvuga ati ja ivyo ari byose barambenze kweri barambenze nari nakunze none Imana kubera inzu tutagira inzu kubera ninjiriye ndamwinjiriye mu nzu
urumva ibintu nk'ivyo uvyumva sinzi rero n'uyo muntu yari yaramuhaye inzu imigambi yaramufitiye urumva ivyo vyose nagumye nibaza kuba namupapuye canke we akaba yarafise imigambi yo kugira amwiyegereza timana jewe ndahomvye kweri ca numva mu misi nuko nagiye ntavuga itariki naco bitwaye igikuru twari dukeneye kwari kumenya histoire hamwe na madame munyu murumva ko yakugwanye ko kukugwana ko nako sinukundi nukuvuga iyo abe n'abana batakwereka urukundo we wari kugenda mugabo urabona ko bagize bati twagukunze twigumanire nyuma yabo bana mwahavuye mwibaruka nyuma yaho twaravuye turibaruka Mfitanye abana bangahe haruhande yabo wamusanga je mfite umwana umwe yitwa gute yitwa Habonimana Isahake Habonimana Isahake ni umuhungu urumva bimeze neza ni umwana Imana yampaye mu busaza bwanje je ndi Ibrahimu uri Ibrahimu kabisa nuko papa imyaka nari mfise nari narihebuye ko nazovyara umwana ntabwo bazoguhambanika oya bazobambana akantu keza Isahake arahari Isahake ari ngaha araryamye Isahake ndabona imeze neza yararyamye imfura ya Yves yego cane yego turi kumwe na papa Patrick nawe murafise uko mwamenyanye murafise uko mwatoranye kuba ufise papa Patrick nk'umugenzi wiyumva gute kuba mfise umuvyeyi nk'uyu papa Patrick nukuri niteka Imana yateye abantu bagendana ubumuga niteka ni nyishu ku bantu ni nyishu Imana yarungikiye abagendana ubumuga na jewe ndimwo principal niki kintu wiratira wa mbere twirata ni Imana ariko Imana nayikorera mu bantu papa Patrick amaze gukora ibikungu 5 canke amajana 2 papa Patrick yaranyigishije imyuga arama education arama kurema arama gutuza ambwira ati umuntu agendana ubumuga n'umuntu nk'abandi ni wihebure Imana iriho kandi iriho kugira imari ibibazo byanyu by'abagendana ubumuga yaranyigishije anyigisha muri atelier de soudure anyigisha ibintu byinshi by'amaboko hama jewe camvuga ati Imana ibi bintu nigishijwe nta bindi mbona nzosubira kandi gukora reka ngumane ibi bintu yanyigishije nyakubahwa Patrick muyobozi w'abagendana ubumuga mu Burundi gukuramo ikintu cyo gusega gukuramo ikintu cyo kwihebura agukuramo ikintu cyo kumva ko utari umuntu nk'abandi wigeze no kumbwira ibintu cyanye n'amaportezi yaguhaye afite akurimira ibitari bike kugira ngo ibintu bigende neza urumva ko ari ibintu bitoroshe cyane papa Patrick egera hano kwa Yves era Yves nawe urashikiriwe umeze neza namahoro bazimisi wici misi tari miki ukavuga ati uyu munsi ndawuhariye kugendera icyo no kwita we bakwita papa bakwita umuvyeyi nubwo ari nk'agusumbya imyaka uranavyakira uko nyene kurabona ko bavuga bati ni umuvyeyi wacu kano kantu ko kwitwa umuvyeyi n'abantu bagusumbya imyaka ukakira gute birandyohera cyane ko usanga nka benshi twahuye mu bihe bigoye twahuye bamwe twagiye duhurira mu bitaro barataye ibyizigiro ndiko ndabavura abana benshi duhura n'abantu baba baracitse amaguru abandi bafite ubumuga butandukanye umuntu nk'uyo rero nka Yves mu myaka twahuriyemo ya za 2004 yari 2004 Yves nta byizigiro yari afise Yves 2004 na 2005 yari yarataye ibyizigiro Yves turayaga mugabo ndamwereka ko areme igihambaye no mutwe ndamaza none Yves we hari umutwe baguciye wapi hari ukuboko baguciye wapi baguciye amaguru ndamwereka rero ko ibihe biri imbere bizogenda neza Yves rero twarabandanije duhura nanje nkagenda ku bw'amashure ndagenda kwiga mu nyuma aho ngarukiye duca turasubira rero turagumana hafi Yves ntiyigeze ava muri ville ngo aje kure aje ruguraje yagumye muri ville naje musanga hahandi namusize aho hari muri 2010 turabandanya 2011 candamuha ama prothèse aca uwa mbere yambaye prothèse nko wahariho prothèse abandi bazambara
bazambaye tubwizwa kubigisha kandi gusubira gutambuka tukabagira icyo bita amaeseyaje. Ive nta maeseyaje yagize, twazanye amaproteze arapacikamo arashiramo arambara, Ive acaranyaruka. Ive yari wa muntu agira ku maproteze atabeki yafise. Nubu aca bikugirira. Azifise ngaho. Ive tubandanya uko, hama Ive twaguma tumucokoza. None Ive we utawasi kugana, utayishiwe peke mpaka myaka gana, rongora Ive imyaka iriko kujana agatwenga agatwenga none jewe ngo naronka umukobwa yanyemera, twabwira bariho uzomuronka. Yarihebuye. Hama tugira ubuntu rero Madame Jane barahura baca barikundanira, bahuriye muri solidarite baraduteye inkuru twaratwenze. Hama rero tuwe turashimira Madame Jane cyane ko Madame Jane hari ikintu yongeye muri Ive, ibyizigiro Ive yari yataye. Twaciye tubona Ive ko Ive ntiyahera iminsi ataje kuri fondation, mugabo Ive twaciye tumubura. Aca tubwira ati Jesse nkeba muri ville, yari afise ahantu twara tumusanga impande ya source d'Inkur. Niyo twamushaka umuronde wese atuaje ati Ive ari hehe, tutuye kumurondera muri ville impande ya source d'Inkur canke Buja Cafe niho yiri. Mugabo ashitse mu Maramvya yari ikasi igisagara, turarondera turabura wa mobile, yarafungura agatubura turarondera umutiba. Hama haheze iminsi twamubuze, tuja twumva njenja mbona telefone ngo bro ngo ni Simba Ive bro ngo uko wapi? Ewa bro unatoka wapi? Waburiye? Ngo hivi vitu viko bien, ngo nilishapata madame, ngo ndakwambia, ngo nashukuru Mungu. Aho nyine naciye mbwira ati fati yihuse ingo ku kazi udutera iyo nkuru. Yaciye azasanga bose baramurindiriye, bose baca aradutera brage. Mu nyuma turaza, haje iminsi mike ntibyagenze neza, yaragwaye araja mu bitaro, aramara igihe kitari gito bariko baramutera amaserumu. Hagati aho tukaza kumuraba tukamuremesha tukamusengera, turamwereka ko abaganga atari bo bavura, ari Imana ivura, Imana niyo dogiteri mukuru. Hama uko twari niko byagenze. Hama umunsi wo gusohoka ibitaro acara duhamagara, turaza turishura ibitaro, barasohoka neza na madame. Nimwe mwavyishuye? Ego. Duyo nkuru byagenze gute Ive? Nukuri no bandiko ndababesha. Agira gufungire mu bitaro. Nari ahubwo twari dufunzwe, Imana yarabikoze. Reka ndaguhereze madame kwanza agucire ku kayange. Ndakuzana madame. Umwaba muvuga ngo ndiko ndabesha. Bari mwana mufite ideni ryangaye? Kwari dufise ideni hafi, naragoye malaria y'umusaraba. Hama camara une semaine banteye amaserumu. Bamaze kuntera amaserumu nta giharo nari mfise c'amaserumu kuko nari imeze nabi. Ca wibaza mu isemeni imwe nyakubaho umuyobozi Papa Patrick Imana yahezagiye kuzararaba abagendana ubumuga, yaciye ndihira mu isemeni imwe 150,000. Ca nibaza none 150,000 mu isemeni imwe. Ati nukuri Imana imuhezagire, yabonye yuko ubuzima busumba amafaranga. Imana imuhezagire, acarariha bacamuhereza facture. Hama natwe tubona gusohoka ibitaro. Iyo atariho ibitaro twari twafunzwe mu bitaro. Ego Imana yarabi Patrick. Ibintu byawe nukora kabisa, ibisi so ari we wese mugabo. Uziko nkozwe ko cyane ni inkuru. Ibintu byose utanga usohora uburyo bwinshi, turira igitoro cyinshi, mugabo kumva ko intsinzi yawe ari ukwibera hafi y'abantu nk'aba nyene. Nk'aba nivyo Imana idusaba. Urumva nka Ive iyahera mu bitaro none yari yaronse umufasha, ubuzima bwabo bose bakaba ubwo mu bitaro. Ko mu bitaro ubuze amahera wishura barakugaranira mukaguma kandi babandanya baharura.
hama gikunda kunkora ko urabizi ko nkunda no kugira kubigaruka ko kenshi ugendana ubumuga ugafasha abagendana ubumuga abatagendana ubumuga nta kintu bari benshi ahubwo mu nzira no mw'ibarabara Yves nimba ari kugakinga canke atari ko aranyaruka amakrax aba menshi kumusurira kw'ivyondo kugira iki niki mbisa ariko wewe ukagira uti byari buherutse dushitse hagirika kuri rompo hagiye iruhande yo kumugumya yo papa Patrick abatipe nyene bari kudukinga ariko abandi bariko baca ko biruka hama nkabona ukoze mu mufuko warunse twufungura ukatangura kubahereza amafaranga hanyuma ukirenganira ibi ngibi ni ibintu numva ko bisiga ubwenge papa Patrick Imana igufashe kabisa amen urumva umuntu wese ubumuga uhebura ubumuga rukupfuye umuntu wese no mukandida wo kumugara ko naba bariko baragenda amabarabara ni Imana yonyine barinze nta buhinga kuyo turiko turaduga za Gitega za Muyinga tugenda tubona imiduga yaguye mu mwonga suba ko twe turabahinga kwivora cane ni Imana niyo mpamvu duhagurutse twiragiza ikiganza cy'uhoraho hama tunashitse tugashimira uhoraho yadushikanye hajya dusubiye kumanuka kandi tukayereka ibarabara dufashe dushitse ngaha tugashima nta muntu rero yogenda ariko arasurira abandi ivyondo canke iki ngo we ngo kwakomeye hajya wari ukwiye kwiyumvira uri umuntu ukiyumvira hama hariho ikintu uri kuravuga uti wowe kufasha abagendana ubumuga nawe ugendana ubumuga burya uwambaye ikirato ni wamenya aho kiryana iyo wambaye ikirato ni wowe umenya aho kiryana kuko mugenzi wawe ntibaje kumaza ngo icyo kirato kirakubabaza mugabo jewe ubumuga narabukuriyemo naje nari umwana nk'abandi namugaye mfise imyaka 7 ayo masantre nabayemo za Senkizito za Gatagara hose nagiye mbona abantu banyeretse urukundo aba frère de la charité aba masere bene mukama bajya bose baratweretse indero baraduhaye indero nziza baraduhaye ubumenyi hama baratweretse n'urukundo ujya rukundo rero batweretse nirwo n'uyu munsi rubwizwa kutugenga tugakura natwe dufasha abagenzi bacu hama hariho abantu nyene suvuga ngo bose abo abarereweyo bose barafise ugo rukundo umugabo je vraiment niyo ntumbero nafite navuga ati nanje Imana ikazampezagira nanje nzohezagira abandi nuko papa Patrick turi hano mugabo twifuza kuganiriza cyane aje niyo mfura ya Yves so wicariye ngaha madame Yves wicariye ngaha ngo wicare uruhande y'umugabo ngo wicare hano nkabarobeka oya sinshaka kubavangira kabisa ahubwo nshaka kubavangira papa Patrick bashaka nyene ibintu bimeze neza madame cyane umeze neza ndashima no Yves yatubwiye ibitari bike umutima w'urukundo wawukuyeho ukumva ukunda umuntu atagira amaguru kandi ata bintu yaraja kwereka ko afise ahubwo we muri bike wari ufise wifuze kubisangira nabo ndashima kubana twaramenyanye aho twahuriye ageni yicarira ni Imana ngaye hatweretse yicarira ndashima nari mbanye n'umugabo w'ubwa mbere tubyarana abana 5 ariko we yarakomeye nta mahoro nawe yampaye je nari nagiye ku mugabo mfise imyaka 14 hamacha ntana abana mfise imyaka 26 muri iyo myaka 26 nkaba nari mfise abana 5 nari mfise 4 n'indamunda ndavuga uti jewe nzigaye ngira ndera abana nakuze muhira tabana batoyi bahari sinzi ko nzohava nshobora kubarera burya kinta ndabifata minenegwe ndabaho muri ubwo buzima nyene nakora akazi ko kudandaza utudimu kugira abana bafungure tabibamwo mu nyuma rero haragera igihe hasika ahantu anshometa imbugita mu mutwe antwaye amahera aya mahera nari mfise kubera muhira mama yabyaye ndi umukobwa umwe n'abahungu 6 mama rero yarakunda kumpamagara ati ngo mwananze ndabona ko usonze ndabona ko merewe nabi akampa amahera yamara nibagiye nkasira ku gitenge ngiye kuraba natsa nsanga yatwaye hakaba hariho umwana wiwe mukuru nari nareze namuto yafise umwaka
y'uwo mugabo yari afise umwaka yapima ibiro 2 n'amagarama 200 rero we yaraza akamera nk'unyegekako yamahera yabona ifundo canke yabonye ayo nadandaje yamahera yose akaca ayabinurira se wiwe bakaca bayarya urukundo mugabo akanyereka ko dukundanye mugabo sindabibona kugira ngo dutunge umuryango rero hanjumiti yancumise mfishe umwana w'umwaka uwo wa 5 aho hantu n'ukuri n'ubu haranteye ingorane cyane ni mu mutwe ngaha hagati y'igihorihori afite we yashaka kukurangiza rero abo muhira baragangura gose barambwira ati taha muhira biranka abana baririra rimwe abatware baho baragowe nibirebire oya hari hajya haruguru yo mu Kamesa haruguru ya Musaga ndabaho bwa kabiri asubira andungikira sumu ngwazize uyo mukobwa n'akanurya iyo sumu ndayirya ndumwe ntasamara yo munda aho ntase muhira nari ntunze utubata nari ntunze imbata 32 asanga zose yazigurisize nizo yangemuriyemo cabira musavuza no kubona nagarutse ku buzima naho nyene nagumye ntimbiramwo bimwe bavuga ngo timbira ko ngo niko zubakwa ndabaho ndagumuko icanyuma rero cyo yandangirizeko yandungikiye abaza kunyicira mu nzu baza bafise inkoho n'imbugita n'ikiziriko barambwira ati ugakoma induru n'umuryango wose turawumarira kubera inzu yari yarayigabuye we yinzirana nko ngaha nanze nkinzirana hajya hama bisice barantwara mu isamba Imana irakinga uduhera nari mfise mu nzu twose baratuntwara mugabo havamwe umwe muri batatu baravuga ati reka tukareke kazogwiyo Imana irakinga bakoraho barandekura bandekuye ibintu byo kutwenga bisha birahagarara ibintu byo nshamererwa naye mu mutima no mu majambo make naye nsigaye natwenga gake noneho ndabaho uko hama rero unye sinzi kuntu ko naye ngwazize cyane urya mva nta mutaye mfise ntaki niho tunagenda kuri solidarite turahuriraho n'uyo muga imbere yaho bitaraba nuko mwisengeso nasenga navuga uti Imana cyo mugabo wamaye nimba cyari gwanze nimba ari gwanze yantwaye ku muti undinde ntege undi mugabo nzosubira kuzako uwurompa nawe azome amezi 3 mvyukanja nongera nsubira kuryama jewe ndaruse n'abapolisi kwiruka mw'ibarabara ndaruse kwikorera igiseke y'amahenda yaciye sindayage ko nari nonzi cyane kandi amahera naradandaza ko narabisikana induri kabanyinsi nkabura amahoro ndagwara umutima ndagwara estoma ndagwara nihababuka cyane rero ihababuka nicyo ryari ryaramfashe cyane mugabo naronse abagira neza baramvuza bimwe bibanza biraturura ndagumuko diko ndagenda nkama nsenguko uko azoza ameze kose mugabo sintegetse Mana ibintu byo kuza ku mugabo banze ubindinde mugabo uzo munteguriye amamezi 3 gusa nazosaka tukaca tuvana mugabo nduhuke burya duhuriye n'uyu zevyo ambwira ngo yari afise ubumuga ntabwo nigeze menya neza ko mugaye yari yambaye proteze wewe waruzi ko afise amaguru akwiye y'amaguru wadihaye nk'uyose ntibashobora kutumenya byaramutangaje nawe aho si yazara kuganiriza mwicaye murindiriye rero nabona agafashanyo waruzi ati n'umuntu muzima ameze fresh afise amaguru akomeye kwituka ushi amanda ba muri ubwo buzima murundi ntigera abyerekana n'igihe mwavanagiye waruzi ati arakomeye mugabe kimwe gusa je nabona afite umutima mwiza ukabona ati umuntu n'uyu kabisa mugabo hamwe sinagomba kumuha umutima gose ngo dukundane cyane kuko niyumvira ko abagabo bari bamaze kumpabura ari bamwe mugabo uyu ntako atakoze yafunya kwirukira kunyengayenga hama mu nyuma arambwira uti cyo usice muhira urohora umwana muto imenya ko atase muhira mu nyuma arambaza ati mbe ndakubaze ijambo rya mbere ryaneze n'iciza yo barankoreye irambwiye uti mama Micheline
umbwiye ko ufise abana batandatu none bajya gute ubayeho gute ndambwira ati je mba mu maramvya mugabo cyamaheranja ku munsi nkoreza 15,000 kandi aho namubwira 15 kugira areke kwirirwa arambaza ivyambaza mu mutwe wagiye ari munsi yayo aho namubwira menzi kugira ngo ntagire ibintu byinshi yumva ko aramananiza ndambwira ati 15 byo nsumira abana n'ibihumbi 2 ndaranyoye icupa ry'ikiyeri aho rero kandi rero sinavyerekana cyane kuko sinarenze icupa rimwe mu bihumbi 18 ukaba ubona yuko wowe yatanga ku munsi aho sawa rero nambwira uti wowe ukoreza 15 sawa ukoreza amahera make ego arambwira ati rero ngomba ndakubwira jewe nane ndakwemereye ndaguha ibihumbi 200 15 byarasi na 5 byugwa vyiyo nzoga wa mugo muga nayo nyene uyinywera muhira numve ko wayinywereye muhira yambwa ati jewe ivyo nimba bisoboye sawa ambwira uti je mfise mbere kugira ndabikwereye ambe ibihumbi 40 ambwira ati uno munsi benda kwa imisi 2 ambwira ati ni imisi 2 muga bezo sinje kubone mw'ibarabara sawa ndatora kanya ndiyumvira none uyu muntu amaye amahera hamwe ndayatwara ndasika muhira ndabwira aba bana uyu niwe nabwiye cyane kize ari umuntu ari umuntu amaye amahera kaya amahera sinumva ko noyarya kandi yambwiye no ezo sinzoze ku kazi sawa umunsi ndirirwa mugabo kubera namenye kwigira telefone yarasonye mba ndahise uyu yarantelefona ambaza uri hehe ndi muhira wowe uri muhira ko numva imiduga urumva zese numva ko we yumva imiduga ze namugati ze ndi muhira mpaba abana tuvugana ndamuhujya ngoya ngo ni mukuru kwana manura amasukwe nkaza kudandaza amasukwe urumva ntagiye mu ndimu naza mu masukwe burya gatonye nakasuko wajyanye kumugumya shaduhuriraho ibati ibati jenda tanzerazo imisi 2 wirige muhira kumubura mw'ibarabara acakurikirira nibuka ikintu kimwe abana leta ivuga ngo abana bose babatwarira ukuntu muhira akona kanu gatoye iyo ari barabivuga ngo bose babasubize mu mihana aca nibuka nanze bambwiye kuguma muhira duhurira mu gisaka yarambaza ati burya wewe uri ino we twemera nze ko no munsi ntakene kukubona kuzuba wirigwana muhira n'abantu bagaburire hamuryame none wagarutse no kugirana ngati nukurumba bari jewe numvise telefone isonye basazanye bari bantelefonyera bazana amasoko kubarondera ndabasire acampa iminota sawa ndagenda ndabikora mugabo iyo minota naho yayimpaye ntayirengeze kuko amahera burya ni hatari nasice ku kazi nasice kuri etene primaire mbona bankubise 30 burya ntambwira uyu nk'izisambiri tutahamira kugirana twikatire ariko nabere mukugena hajya mu gisagara ni bara twese tuza kongera guhurira kuri solidarity naho nyene arambaza ati wa mukore wewe kweli we naho mpena ntuba mu maramvya se niyomba mugahore naciye mbangutsa saa 10 nari ntazi se muhira ndiri kuwo munsi bundi bukeye hose nasubiye naciye manza ndihana ndateka yongera asubira ara telefona bane no kwimeza sinarabira amahera oya karakazi idiri vuze ati yatwagiye nabanagi ikanyari bwahere no kuri burya mu nyuma arasubira arambaza abana ko bakomeye ndamubwira ati abana barakomeye uri muhira ati nde muhira kwaho ndavyemeye ama byarasice mu nyuma araza rero kuraba ko ari byo inkuru ko ariyo kuko isaha we isatumye atemera ko ndi mu marambi ze saa 10 saa 9 nabamvyutse saa 10 nabantegeye imodoka ngaho saa 10 siyanke nabandi ko ndamanura amasukwe hajya kuntuzeye kumugumya rero naho ari n'umuzi ya telefone ambwira ati
mbega iri joro uriko urakora iki mpinduke ndarondera umuntu ndabona ngo niwe kumundondera ngo narenga nuko mu nyuma ivyo murabiciyemwo araje murabanye itandukaniro riri hagati ya wa wundi n'uyu niri umaze kubona cyane tandukaniro ryiwe nuko uwo wa mbere twaravyara ntiyamfasa kurera ntiyamfasa kubagurira amakaye ntiyamfasa kubambika kuko ndamubwiye umwana aragwaye we yambwiye ati urimenya nabwiye ati umwana akeneye kuza ku ishuri ngo urimenya kandi n'ikindi yambabaza ko nari mfise impuzu imwe kujya kwigifyera niko yancira umugani ati aho zo yambara impuzu imwe nk'igifyera ariko yubonye kuva aho tubaniye no kuri no mu myaka twari tumaranye turamaranye imyaka 6 mbwa muri iyo 6 nta mwana we nayi bwaronke muri 5 nta mwana nayi bwaronke arabamfasa kandi no kunyambika yaranyambike ntabwo yidoga ati uri ntavyara ntabwo yidoga ati nta mpuzu ntegerezwa kukugurira byo yaravyihangane ko yansanganye uyo onye yigamo akiri kuyibera afise imyaka 4 none bagiye mu wa 4 abana bose bariga yego higuyu higa batatu hari abandi batari ngaha kandi kwishuri bigenda neza nuko ndashima Yves sabwe vipi salama Guma papa Patrick yagwaye amaguru uciyakoresha mu kujya gucagura umugore rema umunsi amenya kudafise amaguru byagenze gute nukuri yaba umuyobozi wacu mwiza atari yarampaye amaguru simba ngeze aho ngeze baba barambenze benshi Janine amenya ko ya maguru ufise atara ya vrai atara yukuri uwo munsi byagenze gute cyaramutunguye acambazi wampaye amaguru cana bati n'umuntu yitwa Patrick cana ati yo Patrick nkeneye kuzomumenya ndamubone yaguhinduye gushika aho usigaye uratembera gutya nanje nkacanga kurugwamo ntabizi mama wavyakiriye gute usanze uwaramaze imisi akoresha atamaguru afise ntabyo byambabaze cyane kuko kimwe niwe nabonye umenga agomba kuca yikengera wewe niwe yikomeye maze kubibona yaragombye ikintu cyo kwikomira aranga ko hari n'abantu bamubona aranga iki ndamubwira ati mbireza mutama burya numvise Patrick abikivuga ubumuga ubuhebura upfuye zenda gusabye ikintu kimwe ico Imana yampaye impano nta sisi mfise nta ngorane nimwe mfise kimwe guzananga umuntu asinzikaza ubuzima bwanje nanje nkazova mbura ubu mfatiramwo neza ze ngorane yose uzogira ndavyiyemeze ko maze kubona ko meze uko nzovyihanganira nzobikora gusika gupfa kwanje zotandukanywe n'urupfu tudatandukanizwe n'amajambo biriya na biriya nubu niyo duswanye ze namubwiye ibyo kiza wankoreye mugaha nini sintobora kariwe namavuga izo buri namubwiye uti hari umuntu arenganuka ukabona ati ugera nkoreye iciza nundi arenganuka ukavuga uti uryasha we warambabaze ku muti wacambaza ati mbe kusenga kubera iki ivyo utabiharira tambwa ati kubiharira yego birasika mugabo umubiri nawo urasora kwiyumvira ati naka yarambabaze je ive vraiment nukuri je cize yankoreye nta wundi muntu yari bwakinkorere yarameze nka mama na papa ko basazanje ntabwo bambaye ko hafi naho bambaye ko mugabo byabaye bike Yves sabwe gushimiye twese tuyibona ndetse n'abari baradukurikira bayibona nanje niyo mahi ikiza mukoreye ngo nicyo catumye agira ati naho atazi bana zidakomanya amahembe cyaciza higuma kiza gifuka vyose cyane gose nanje ndashima kandi no ngaha kugira hagure naramufashije mu biwanyu niwe yahaguze uyu mudamu wanje niwe yahaguze urumva mu kugira hagure yariruka akiruka ruguru nanje nkamuhereza uburyo bwo kugira dugaje kuburana urumva yari yarabihevye nca ndamushiramwo ramforo amaca rero acarahagura rero urumva yabaye aranshiramwo na jewe ati ngo twibanire nivyo mwisi nanje ndashima
ibavuze byo kumushiramwo Jani niwe yikomera ni bimwe nguma ndamugana areke kwikomera ubwo ni gwaye urugo ni gwaye hari ibazo bahari sawa je ndasubira no kumuzika ngaha nkigira hari igihe nidugira muhira nkararayo kubera mba nziti abana kuko baramukunze nawe baramuzi kandi nta mwana nsanga yaraye ubusa kandi nico namubwira ati wewe uri kurambwira ngo hani iwanze jewe hanaho nopfa harya ntushobora kuhimba ngo mpambe ngaha amaherezo ni hari kimwe gusisiremwo ko ni wacu Ive navuze kirakomeye kuki wikumira Ive ico nico kimbabazi je sini mama yakavuze ati aha ni kwatwe na Ive n'abana turi kuhavyarira naho umuvuga ngo niwe mugavuga ati fata ko d'abord umutwe n'umugabo icyo cyo kirazwi no ku Mana rero kumutwara umugabo umugore nabacagira guta caburubafu ujya kano kanya Janine n'urubavu rwawe rero akagira ati nimba hari aho wansanze ndi fata ko nimba narakwemereye ko hinjira ni wacu ni wawe none kubera ikivuguma wumva ari kwa Janine mugabo atari wawe birabishika tugashwana hama rero urabona umugabo iyo ari mu rugo aba ari umugabo ugaca bicamwe amubwira ati warampaye indaro reka kuzorumfata nabi urumva mushwana mufi aho wenyene jewe mu bisanzwe ibintu bikunda ko gutuma rimwe na rimwe mudahuza udukombe tuba turi mu ntuzenye utuntu tuba turi mu nzu tutari ahantu hatwo urumva isuku urumva jewe dizordre ntuzantu hari abana ko bishika rimwe na rimwe ugasanga utuntu twagize utu nitwo dutuma muca mushika ahandi hantu gahiye yego ivyo birabishika n'ukuri birashobora guhera bica bihera iyo je namanshaka abana yuko ubabwira ikintu utari bakora ikintu utarinze kubabwira yego nivyo binezera naho kubwira umwana ngo kora iki kandi akibona atabura ivyo afungura urumva birababaje mama utungutu numva umengo ni duto ibyo ni bitoye nuko wowe yasatse kwikomera je mbere ikintu ikinanini wumva nyene cyo muvamwe n'icyo kwikomera sawa je kuko nari namubwiye ati nimbukene ko tuzovana canke ibiki zotume ko Patrick na ntuze na Yves nari namusavye abantu babiri kuko igihe twabana nta basenga ntahe bino babibonye nta bandi babibonye mugayi ntuze Patrick nuwo Yves niwe yabaye umugenzi wiwe cyane nibo nama mbona bamusika ko cyane ambwira ati bisici byo bantelefonere bazi hama ndababwire ati umuntu wanyu nguyu ni yaramuka agiye mw'ibarabara ntimuro mu mparureko cyangwa agira ingorane mu mparureko tuvane babibona nibabona ko ndi mwikosa mpanywe nimba nawe uri mwikosa nawe uhanukwe kuko nawe ndasaba bugufi ariko kino gihe mbona bimeze neza nukuri ndashima nukuri tumeze neza vyaraheze Imana yaradufashije ubu ni sawa ubu na kimwe vrema turahuza Isaac